Shalom shalom. Uno munsi rero nibaze ko iyo amagitari mwe yarondeye gitari yose ushobora gukoresha urashobora kugira akondisiyo ke aba ari solo canke acoustic. Amatravail ushobora kuyakorera ahari hose hagati y'izo gitari zibiri, gusa sinobahanura kugura gitari base. Hama nkuko mwabisavye uno munsi dukorana n'abasoliste bagitangura, abantu bagitangura kwiga solo. Bwa umuntu atari bwamenye accompagnement acoustique. Accompagnement bakunda gukoresha muri ama eglise yandi ya Pentecote, ama eglise zo ruguru, ama eglise ariko ayo nga mu gisagara bakunda gukoresha ijambo acoustique. Kuvuga umuntu ari ruguru niyumva acoustique aciyumva accompagnement, sivyo none? Ni vyiza ko bose bashikirwa. Hama uno munsi tugira dukorere hamwe ibi bintu. Dufate le tegomwe, umuntu wese afate le hamwe utari bwayiga acaza caronde uyimigisha. Ndabibutsa ko umuntu atariga amakoro acarondera umuntu abimufasha. Navyo nyene tuzobisubiramwo ngira ninasanga abariko barankurikirana atamakoro bazi, tuja twiga amakoro. Mugara prepare y'abankurikirana nasanze umenga amakoro barayazi, sawa? Rero no munsi tugira twige intambuko indwi. Murakunze kumva akantu kavuga do re mi fa sol la si do si la so fa mi re do. Ako kantu rero niko tuzakorera ko no munsi tuza kuja kure yaho. Okay. Do re mi fa sol la si do. Okay, reka tuje muri do. Okay. Ini do, ini re, ini mi, ini fa, ini sol, ini la, ini si, ini do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do aho ubusa n'uyifasha uko. Gusa shaka mu kwiyorohereza uca tuba tuyifashe. Rero ngaha turi kumwe, akantu uza kubishobora acagirako, sivyo? Hama atoye ko tuvuza amakoro, tugira tuvuza amato nayo. Mato cha tugenda uko. Okay, tusubiremo. Turi muri do. Tuvuza amakoro ari majeri gusa. Amakoro ari majeri. Rero akarorero k'indirimbo do. Okay. Ndabwire gato ya indirimbo ya mbere natangiye kugirira ko ubuguruguru. Ni indirimbo ivuga ndusi inshuti nziza cane yarankunze nabitsi. Nk'umusoliste rero ariko aratangura aze kubigerageza ibi bintu. Turi ku mujyi umwe.
Okay, turi ku mujyi umwe, ibintu muzo mubyimenyereze rero birashobora gutuma amatwi yanyu asubira kugira mumva ibintu ngene biriko biragenda. So rero icigwa co no musi kirangiriye nga naho utaha tuzobonera ibindi hamwe, sivyo none? Sawa, mbwira ibihe vyiza.